ikaze kuri mwebwe mwese bakunzi imbonesha kure Betv mudahengeshanya kuguma mukurikirana ibiganiro vyacu n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Leta y'u Burundi igiye kugwiza imirima y'ibikaju kugira ngo ikibazo c'isukari gitoregwe umuti, nayo ngo ubusuma n'ubugizi bwa nabi busigaye bugirwa n'abana benshi bita abo mwibarabara bwabaye ndanse. Amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mukanya kaze. Ndasubiye kubaha ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana ano makuru. Leta y'u Burundi igiye kugwiza imirima y'ibikaju kugira ngo ikibazo c'isukari gitoregwe umuti, nayo ngo ifumbire igiye kugwira kubw'amahinguriro mashasha agiye kubakwa mu ntara ya Gitega na Rutana. Ivyo bikaba vyavuzwe n'umushikiranganji muganga Deogide Rurema aho yariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu mezi 3 aheze. Tumukurikire. Ibintu baremesha yuko leta ibifise ku musirikani kandi irabizi, naco gituma mubona turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo tugwize imirima myinshi minini kugira ngo dushobore kuronka umwimbu ukwiye. Kandi hariho n'icigwa twashikirije muri leta twerekana ingene ho sanurwa bijyahinguriro sosumo mbere hakanubakwa n'irindi rishasha. Ngira ngo murabizi yuko sagaseseshwa rumuri hariho isukari usanga yarigenewe abene gihugu igenda mu kinwabi gacurizwa mu kinwabi. Ibi ngira ngo mwamwayibonye kandi tugakengurukira abajeje intwaro bama bahagurutse bagafasha. Niki rero cifumbire nuko ishira hamwe fomi yararengewe ryazine ko amatongo ko nabivuze yabaye benshi. Hano no terakamo abene gihugu ndabahumuriza yuko hari irindi hinguriro rigiye kuvuka Igitega zohingura ifumbire, rikaba rigizwe n'abandi bagwiza tunga nabo nyene bagiye hamwe, ariko nuwo muri fomi ariko aragira irindi hinguriro rya kabiri kugira ngo arishire hariya mu Rutana. Harashizweho ubushiruka bute kuri babura amatari n'ivyariho vyabo nkuko tubisanga mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 29 ndamukiza umwaka wa 2022. Elvis Munyaneza. Nkuko biri mu itegeko ryatewe ko umukono n'umukuru w'igihugu kuwa 29 ndamukiza 2022, udushiruka bute kuri ba mustanteri n'ivyariho vyabo bitegekanijwe ukugukurikira. Kuri ba mustanteri agashiro kabute kagiye ku mafaranga 350 ku kwezi, agashiro kabute ku banyamabanga ntayegayezwa gashizwe ku mafaranga 200 ku kwezi, nayo agashiro kabute ku bahanuzi ba mustanteri gashizwe ku mafaranga 150 ku kwezi. Umushikiranganji w'intwari yo hagati, iterambere rusange n'umutekano akaba ari we ajejwe gucungera ishigwa mu ngiro y'iryo tegeko. Elvis Munyaneza arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Abavyeyi basabwa kutanyegeza abana ubumuga bwabo, ahubwo bakabategurira ubuzima bw'ejo, bivugwa na Lydia Sekera asanzwe bafasha abo bana b'ibimuga kwinonora imitsi. Hayimo Prosper niyo nkuru. Abana bafise ubwenge buke barakeneye gufashwa. Esperance Nijimbere arongoye Centre d'encadrement des enfants caractères spéciaux et trisomique 21 arashikiriza ibiranga abo bana. Baba bafise ngira muzobabona hari abana usanga bafise ibibaranga
sanga kenshi mu maso yabo biboneka. Iruhande y'inyigisho zisanzwe abo bana bagendana ubwenge buke barakenera gukora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi kuko bituma biyemera. Ivyo bivugwa na Lydia Nsekera asanzwe bakoresha iyo myimenyerezo. Umwana iramufasha kwiyemera kuko iyo ufise ubumuga ntiwiyemere nta kintu na kimwe ushobora gushikako. Iya siporo rero murabona yuko barabikora bakumva ko biyemeye hanyuma no mu mutwe bigakora hamugaca usanga biriko bigenda neza n'ivyo mu ishuri biriko bigenda neza. Abavyeyi boreka kunyegeza abana bagendana ubumuga kuko n'abana nk'abandi bakeneye gushigikirwa. Abo bana ni babasohore babashira habona bareke kugira isoni eregaye baga abana bafise ubworane zo mu mutwe z'ubwenge buke ni bane bafise ingorane z'amaguru ni bane bafise ingorane z'amaso kandi n'abana nk'abandi igivyo byo ega n'umuntu amaze ikintu mu rugo mugabo makimaze gute akimaze ko ari yuko wamuteguye ivyo rero wamuteguriyemwo nabo nyene aritegura buhoro buhoro. Abahinga bemeza ko umuntu wese agendana ubumuga bugatandukana ku muntu n'uwundi. Kayimo Prosper niyo nkuru arakenuye ubusuma n'ubugizi bwa nabi busigaye bugirwa n'abana benshi bitaho mwibarabara ngo naho ibarabara ritavyara bwabaye ndanse. Arlette Mugisha. Ikibazo c'abana benshi bita abana bo mwibarabara naho ibarabara ritavyara kibandanya ciyongera ubu bikaba bisigaye biteye ubwoba n'agahinda hano mu gisagara ca Bujumbura kubera ubwishi bwabo n'ingeso mbi basigaye bafise mu gutegera abantu babasahura utwabo na cane cane mu masaha y'ijoro aho babonye umuntu ari kugenda ari wenyene bamurundanira ko ari benshi bakamwaka utwo yari afise mu gushikura amatelefone y'abantu yo imiduga iri kiragenda gutega ibiti imiduga iyo babonye umuntu ari umwe canke babiri kugira ngo ahagarare bamusahura utwiwe n'ibindi. Umuntu akibaza ati ivyo byose abo bana babikora gute? Abo bana mwumva benshi muri bo baba banyoye ibiyayura mutwe ku buryo badatinya gukora ubwo bugizi bwa nabi, ariko no ku ruhande rwabo bakaba bafise intambamyi nyinshi kuko bahagirira ibibazo bitandukanye na cane cane ku bana b'abakobwa ngo barahura n'abagabo gito bakabahendesha amahera hama bakabakubagura mu kubafata ku nguvu. Mu Kirundi bavuga ngo nduguruye twamugina umwana si ubumwe ndugaye twamugina. Leta y'u Burundi yarikwiye gutorera inyishu ico kibazo c'abo bana na kare ngo nibo Burundi bw'ejo. Tukiri kuri iyo nkuru nyene y'abana bo mwibarabara kuri wa Mungu niho ishirahamwe ry'umugwi w'ugwaruka yihaye ihangiro ryo gufasha no gukura abana mwibarabara YBSP yagiriye umunsi mukuru w'irayidi abana bahoze mwibarabara Kente Bizimana. Urukundo ni kiba mu bigize ubuzima bw'umuntu ari naco catumye ishirahamwe ry'ugwaruka yihaye ihangiro ryo gufasha no gukura abana mwibarabara YBSP rihimbariza umunsi mukuru w'irayidi abana batishoboye nkuko risanzwe ribikora mu guhimbaza imisi mikuru itegekanije kugira abo bana batishoboye bahimbagwe nk'abandi. Nahimana Alhamdu yararongoye ico gikorwa ca Aid for Kids aratubwira intumbero y'uwo musi. Iyi gikorwa ni ca Aid for Kids ico gusangira n'abana irayidi kuko ni benshi usanga badafise uburyo bwo gusangira na famille yabo canke usanga badafise abavyeyi kugira babatekere kugira baryoherwe uwo munsi. Umwe mu bafashe umugongo ico gikorwa agatumirira abandi gufasha bene abo bana. Muze dufasha aba bana kuri iyi si turi ngahanye turengana twari gufashanya twese. Uwo munsi bakaba batanguye kuhimbariza mu irerero ry'abana ry'Igihanga ndetse ivyo birori bikaba vyaranzwe n'akanyamuneza ntangere. Kente Bizimana arakenuye nawe nyene kuri iyo nkuru yadutohoreje. Bumamuru, Atletico New Ile na Flambeau du Centre niyo migwi iriko iriruka inyuma y'ihiganwa ry'igikombe rya Primus League. Viva Basketball League igeze ku munsi wa kabiri w'ihiganwa. Jules Boris Ingabire. Igwe yo gutwara igikombe ca Primus League yaraye agabanutse ku mugwi wa Bumamuru inyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-1 ukaba waciye ufata ikibanza ca kabiri n'amanota 51. Atletico New Ile umaze gutsinda umugwi wa Vitaro ibitsindo 2-0 waciye ufata ikibanza ca mbere n'amanota 52. Nayo Flambeau du Centre ukaba wiraye umugwi wa Rekroko ibitsindo 2-1 gutyo uca ufata ikibanza ca gatatu n'amanota 50. Izo nkino zikaba zari zo ku munsi wa 29
hakaba hasigaye urukino rumwe rumwe. Muri Viva Basketball League ku munsi wa mbere Lezipo watsinzwe n'umugwi wa Dinamo amanota 75 kuri 78. Young Eagles utsindwa na Brothers amanota 73 ku manota 52. Remesha itsindwa na Jimkana amanota 68 kuri 78. Ku munsi ugira kabiri Tigers wiraye Aigle Noir amanota 62 kuri 57. Urukino rwa New Star n'umugwi Runani rukaba rwarungurujwe kubera imvura. Urunani rukaba rwarumaze gutsinda amanota 31 kuri 23. Jules Boris Ingabire arakenuye nawe nyene kuri iyo nkuru yadutohoreje. Akabe nayo nkuru ya nyuma duciye turangiriza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi. Reka nshimire bagenzi banje bafashije kuyatorokanya hirya no hino nda yabashikiriza atankomanzi. Nshimire bagenzi banje bari mu buhinga bw'ivyuma ariwe Jean Claude Nduwimana na Jules Boris Ingabire. Nshimire na Raymond Prosper niyo nkuru yarayahagarikiye. Nshimire nawe mwese mwariko muri yakurikirana ndayifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze naho ubutaha.